Tayari? Okay. Ebana guys, ngaba bandi cameraman gumana nanje gera mikro kirafata neza. None ko mwe muciye muko. Oya ndakubaza ikibazo gitwece ndaguha amahera. Niko bimeze. Oya mwebwe kugira ntimuvyumve mumubwira ngo twihagararire. Ego. Oya hari intara zitanu baruka kwakira mu Burundi. Muba muzizi? Ego turazi. Nawe urazi? Ego. Hande mbaza umwe ntimujyana inzara reka mpere kuri mwebwe. Hariho burunga. Mwaza guhana hanga. Nuguhana. Kabisa. Nyerera. Iyo niyo narinzi ya nyuma. Ibyo byose urazi? Oya naje niyo nzi gusa. Gitega. Okay, tubaye start ya Brazil. Bujumbura. Muhinga. None uziravye? Oya. Muhinga wapi? Koso. Kambwira mugabo boye nkuko bavuze ati ni zitanu turashiraka akantu intara yagutse yego nakana nkosora kabisa hama muri yo ntara yiwanyu rero cyumbwira amakomine 6 amakomine 6 reka duhere neza na neza kuri komine Mwaro izindi ziri hirya zihari nabura zitatu iyindi ni zitatu zirabura hinge nyarutse iraje twagiye nabuze fota fota no fota ntirimwo baskindi Uyigi na canke amakomine amwe niyo mpamvu nawe uragitoye ikibazo uragitoye mugabo ukora uciye ushira bitanu vraiment ebana ubuzi je ndi Père Noël grand frère shaka ubwire abakunzi ba Step Media ingene wiyumva kubona usinya nukura abakunzi ba Step Media numva nezerewe cyane nakaye kajambo babwira muri umwanya akora dukurira akajambo no babwira Fresh. Hey what's poppin' BJ ndabaramukije cyane none ndavize amara imigisha mu miryango yanyu muko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa Gat nyakuri ni Step Media kuri microphone murabizi kagasore gishimika kagaskayizigiye ni mana Papa Kadu Père Noël niyo mazina basigaye banyatira bivanye n'ubushimwe ngiye nanga bugiye butandukanye. So guys, ladies and gentlemen, today nkaba nagendeye mu komine ya Ngagara. Zone Ngagara. Uno musi guys nkaba nagendeye zone Ngagara nagiye kuraba abantu baho bano mu Ngagara banze muduze ibiganza. So uno musi nkaba ndi mu Ngagara ibarabara no bambeshe ntajonzi ariko uno musi murabizi guys, ladies and gentlemen, kwanza ikintu kimendera kubwira uwo maze kugira subscribe urabizi uri kuradushimisha uri kurakora neza cyane. Iyo subscribe yawe umenye yuko ituma twebwe dukora cyane. Iyo subscribe yawe cyangwa iyo partage yiwawe guys ituma twebwe dushika kure kubera iki umugi partage mu bantu bagiye batandukanye. So guys, kintu kwenda gusaba back na mimi mtafurahi sana. So guys, kintu kingenza right now nibibazo turazi yuko Uburundi weruka kwatira cyangwa kwatsinzi kirundi kiragora kwatigwa intara shasha zitanu. Uno munsi rero ndaza kubaza abantu izo ntara zitanu cinda mubaza ati muri izo ntara wowe ukomoka mu ntari ya hama muri izo ntara nyene wowe ukomoka mu wewe ucumbwira komine zigize ugitoye kidakubita 5000 ngaya ngaso. Guys, back na mimi mtafurahi sana. Cameraman duhere nuwa muvyeyi sawa dukore mahoro rafromeze neza yendo ndabaza ikibazo ugitoye ndagwa 5000 twagiye ngo dukora ingona mwebwe ntarakimwe ntarakimwe ukandi kiroroshe wo gusubura tayari gusegera ngani batugirire nabi abantu barabaye nabi ingona mwebwe kuko nti Okay, hama muri no mwanya rero murabona abambere ndonse naba siko mwari muri kumwe mwebwe. Okay, muri tayari yo kwishura ikibazo canje bishitse tukagitora. Okay, abantu kwanza bakunzi ba Step Media bifutse kwanza kumenya abo turi kumwe muri no mwanya ndi kumwe nande muri kumwe na uwitonze Alexandre hama nawe
Uwimana Florence. kabisa wewe Bikorimana Chantal. Bikorimana Chantal ndi kumwe na Florence na Chantal hamwe na Alexandre. kabisa uno musi rero ngira ndababaze ikibazo nateguye Florence n'abandi muri kumwe nga hari intara zitanu baruka kwatira mu Burundi muba muzizi Ego turazi. nawe urazizi Ego. handeke mbaza umwe ntimujyane inzara reka mpere kuri mwebwe wowe mbwira Zitanu. zitanu Hariho Burunga, Buhumuza, Butanyerera, Bujumbura, Egitega. okay ikibazo aragitoye nawe nivyo nyene mwazumvise uva mu ntari yahe Muri Buhumuza. ngira komine zitatu zo muri yo ntara iwacu ifata ku muntu zitatu ukazitora inoti citwa Hariho Gisuru, hariho na Ruyigi, hariho na Inga. uri bivuze ko abandi muravyemera Ego. nizo Nizo. urazemera Ego. nizo kugira nawe ndazemera ko ragiyewe ntazo nafashe zose ku mutwe ndafise aho ca ndabiraba kugira nemere ko ari ibyo sanze ari ibyo amara twara muga nawe ndakubaza okay wewe ndakoze zitanu ko ndumva muraci ubwenge musanze mwiga muri abanyeshuri mwiga muri wiga he Centre d'Excellence INSP. INSP ndahaje ariko nana kime ikibazo nimba wagitoye tugira rero turabe tuzibaze ko najewe ntazo nofata zose ca tuzibaza kuri Google verifye yuko ivyo bavuze ari byo aya mara twatwara ngo mu ntara womoza muyinga bisa kanende wowe ko za ubabwira abakunzi ba step media umva kubera amara ni warimye ikibazo ingene uyumva muri kano kanya Hama uko niyumva ni hama mutokubwira naho tukubirabira. Kereka rero tubaze ambaye ndakuye Dr. Richard Ego. okay we nawe uva mu ntari Yabuhumuza. okay nawe ucumbwira komine zitanu zigize intara ya Butanyerera. Ego Ngozi. Kubera kariyo mbavyongora kuzitora. wera sinokubaza zijya nyene ziwanyu ucinyaruka kuzitora sawa nta kibazo okay Bujumbura yayitora reka ndamodo ntara mu ntara Buhumuza. yuvamo iyo komine rero zitandatu ira komine zitandatu zo mu ntara ya Buhumuza Ruyigi. Gisuru. Muyinga. Butihinda. Cankuzo. izo ni province zo mu ntara ya Buhumuza Bavuze komine. komine yo mu ntara ya Buhumuza Ego. Atandatu. okay namakomine mbwiramwo zitanu ba Zitanu. Muyinga. Butihinda. Gisuru. Ruyigi. Na Cankuzo. amakomine amwe niyo mpamvu nawe uragitoye ikibazo uragitoye mugabo gukora uciye ushira bitanu vraiment bana uzi jendi per Noel grand frère shaka ubwire abakunzi ba Step Media ingene wiyumva kubona usinya amahera Nukuri abakunzi ba Step Media numva nezerewe cyane. nakaye kajambo babwira muri umwanya yakora dukuri Akajambo no babwira nuko mubaza kudukurikira nabonye ikiganiro boshobora kugira subscribe kabisa wo kwa numvise bakashikana kure kabisa ibikorwa bya Step Media. wo kwa numvise uri mu bantu baciye ubwenge ucufasha umbwire gusa izina rya musitanteri wa komine yanyu Musitanteri wa komine yiwacu bamwitwa Karine Berize. Berize. ariko ndumva wagerageje ni fresh Utihi. okay wewe rero wewe wogira ikibazo ko sino kubaza ico ibyaba urumva uri tayari rero okay tujya mu ntara ya Bujumbura ntara yagutse ya Bujumbura umbwira amakomine
yo ifise amakomine nabonye ari amakomine menshi gose ucumbwira amakomine amakomine indwi oya nayo ndomenya atari nayo me awe rero ikintu gihari ko rabajya amwe muri kumwe muca mugenda musangira ajya nyine yego ntaki aho refresh ariko narakiwe oya so kwasi no kubaza ico kimwe n'ivyabaje oya bazocugitwa merci rakiwe tugire guca chance ubwo na chance namwe bwira muze mu chance tugire guca na wewe cyangwa urakijijwe gose tugire amahoro y'Imana nta na kimwe nimbura mu mizima Muhammad ari kumwe nawe amahoro y'Imana bane namwe tuzosubira ubutaha kabisa namwe ingosha dingo none inze je ndiziye nitangira bitari kibazo ndakubaza none warimye ga bitano mena menshi cameraman ingo tubaza abantu uri tayari okay ebana guys ngaba bandi cameraman gumana nanje egera mikro kirafata neza none ko mwe muciye muko oya ndakubaza ikibazo gitoce ndaguha amahera niko bimeze oya mwebwe kugira ntimuvyumbere mumubwira ngo twihagararire ego oya narakime nabajyana yabahaye okay shaka umbwire intara zitanu ziruka kwatigwa mu Burundi azite kandi uzitoye ucumbwira muri yo ntara uvamwe wewe komine zitanu gusa Tanyerera Buhumuza Burunga na Ngozi na Gitega Ngozi Ngozi mweko muriko mutwe ngo mumufashe no ni Gitega ni muveni mumubwire raba hariya ni Gitega Buhumuza Abutanyerera na Burunga haburimwe ukimubwira ariko nta kibazo egira hariya bari mpungirire nabi okay uva mu ntariya jewe Aburunga ya Burunga ngira amakomine 5 Matana Makamba na Rumonge na Rumonge oya hinge gato aje kubera ibyo uyishura twaranaje ntazonzi neza nca ndabanga buziva mu ntariya ntara Burunga ya Burunga okay ngira ayo makomine Matana na Makamba na Rumonge na Rutana ya 5 subiramo Matana Makamba Rutana na Rumonge burimo nizo nzimutse ariko ntari bikora wagerageje amarasinuka kuyago gusa kugira ndaguye fresh neza na neza ucumbwira buramatari wo mu ntara buramatari wo mu ntara yacu ntawe nzi kwera ariko ntari ibi grandfrère wagerageje kugora guki none wari yego wallahi umeshindi wese nakubwira na uzugerageza mimi nafika saa hii sasa niko nataka kama grandfrère shaka kuza step legendary wimba nyene bona ndiko ndakora akazi kiyashu nyene cyane kamera y'amazi aravyumvanye okay babwira mugibaze nyene kubigira nta ngorane kabisa kwa muze step media network kwa ndabiraho kabisa tugire guca ya videra sharimo okay ingonga hagati yanyu kabisa abandi bajene biyemera bambwiye bo why not nawo nyene ngo barayike grand friend sawa ndi kumwe nani uri kumwe na Isdras Benjamin ndiko ndabaza ikibazo canje mugitoye ndakubita ihana ngiye inoti ya 5000 mko tayari tupambane ndio nawe niko tayari sio kumenga murakanye oya tayari mko tayari kumenga changa mke frema sawa tuanze sasa Burundi tuongea Kiswahili Kirundi byose turavuga
okay ndabakunda hari ukuntu tugira tubikora ukunyene naye ndagishoboye kabisa aho kuntu. Okay guys, ikibazo ca mbere ndiko ndabaza ati Burundi weruka kwatigwa intara zitanu. Muba muzizi? Urazizi? Nawe uri umunyamurenge? Okay, ubu tugira tuyage mu kinyamurenge ma. Kabisa. Nawe wabuzi? Si zose. Si zose? Yes. Kibazo urumva muhava kibava kibana mugabo urazihogereye. Ndagerageza. Okay, ari ukuntu rero izo ntara zitanu batoye muga zifite n'amakomine. Okay. Shaka mumbwire izo ntara uko ari zitanu mwejeje kuzimbwira muca mumbwira na komine imwe muba muvamwo. Muga mwe mwiseko muri abanyamurenge nta kibazo cyo tuvuga mu ntara ya Bujumbura muca mumbwira komine zitanu gusa murafashanya. Okay, mutangure kwanza mumbwire izo ntara zitanu bari kwa gutora. Hariho Burunga. Muraza guhana nugwa. Kabisa. Nyerera. Iyo niyo narinzi ya nyuma. Izindi zose urazizi? Oya naje niyo nzi gusa. Gitega. Okay, duwe start ya Brazil. Bujumbura. Muhinga. None uzira byene byavuze. Oya. Muhinga wapi? Mkoso. Ebirabuze ntazi. Okay, reka dusubire mwavuze nderande. Utanyerera, Burunga na Gitega na habusigayimo. Hasigayimo. Ijya muri side man. Iyo ntazi. Makamba nayi. Birabuze kandi bari kwabyishura mu hagaze hajya. Ngaye ni 5000 mukagitwa maya mchatwa. Oya uzana ibindi uzana tubizi. Ibyo no mubi. Amugani cyo kibazo nari nateguye no munsi. Tuzogerageza ubundi munsi kukindi kibazo. Ariko sino barenganya mumaze kuvuga zine siko muri izo zine rero cyo tuja mu ntara ya Bujumbura kuko mwe namaze kumva yuko mutarabara wundi siko reka ndaborohereza. Ni mumbwire amakomine atandatu uravuga zitatu ntuyavuge zitatu. Yo mu ntara ya Bujumbura yagutse. Komine Nahangwa ya mbere yavuze Nahangwa Muha Komine gashatu nge twa Bujumbura Muha barayikuyemo Nahangwa amayindi ni zone ngo Gihosha. Aya nizo ntabwo ngira usanzwe mu Gihosha nk'ibimbiye gute nawe Bubanza ni muri Bujumbura. Bubanza nico Bubanza Bururi Bubanza iri mumaze kuvuga zibiri kawaida ni zirashika nka 12 kabisa mugurumba yuko nabaje standard gusa bro gerageza man gerageza Bubanza wapi uretira banani bazicanye uzana ibijanye gusa ntandukanye n'u Burundi twinjire muri Kongo sawa umuganda cy'abantu bose ikibazo c'abantu mbaye ndaciyumvira ntaco nobura muraraba football mwe ni muraraba football apana yo mu Burundi ariko za Arsenal apana musongati Burundi naho reka tubaze mu Burundi ntitujande oro mu Burundi tuguma hanyene sawa mbwira urukurikirana ni Primus League urukurikirana shaka umbwire equipe standard za Primus League Kayanza United Musongati Vitaro ambariye zinga
Bitaro, Rukinzo, Interstar. ntakibazo Interstar turayikuye mu nawe n'ishuri zibiri zisigaye Message ngozi na Interstar. Interstar yayivuze narayikuye kuri umufasha umbiriza Ivuga. sawa iyo tuyikure muvugi Iyindi. Olympic Star. yabana sino iminoti byo mwari mwayipambaniye kandi mwebwe mwanteze kwa mwambwiye ati ni mumbazi ikibazo muga nta kibazo nije navyemeye inoti nayigendanye ikora namwe bumuze kwironka kusikora grand frère ehera ndayihende muraze kwemera ingene masangira murumwe tugire gutya shaka ubwire akajambo bakunzi ba Step Media bakora dukurikira mu mwanya ingene wiyumva kwera maheta mwarimye na mahera nyene mufuye kuranka bivanye nibazo gusama ishuri Babashigikira ibisabwa byose. ivuga mu Kinyamurenge abanyamurenge baturaba badushigikire. Mvuge mu Kinyamurenge. Biza bigora kuvugisha umurundi Kinyamurenge. je nzagerageza je ndacumva man Abanyamurenge batureba kuri no channel mu kora ibisabwa byose. kabisa we ntawe Mukore subscribe kuri iyo channel ya ni Step Media telefone nga shugi ya recherche marangira ubu challenge kabisa abazogira mukore subscribe kuri Step Media mugire share ku mastati yanyu hose kabisa namwe nizere ko muza kubikora turabikora nta kibazo tugire guca abaze peace out bazina witwa nitwa Nibizi Ernest. Ernest ndiko ndabaza ikibazo abantu ugitoye ndagwa amahera 5,000 ngaya kabisa kimaze gutora abatari bake kandi nizere ko nawe wavuga ito kabisa hari intara zishashe ziruka kwatigwa mu Burundi wewe wobuzi Izo ntara ndazizi kuko ni 5 kabisa nizihe hariho Bujumbura, hariho Gitega, hariho Buhomoza, hariho Butanyerera, hariho ni 5 Kamenge kabisa haraburi imwe Bujumbura, Gitega, Butanyerera, Burunga na Buhomoza. kibazo ragitoye mugabo sukigitora exactement hari kindi kintu kica gikurikira kuri ivyo wowe sanzwe kuva mu ntara nsanzwe mba mu ntara ya Gitega y'ubuye kare yari mwara ukambwira mugabo buye nkuko wabivuze ati ni 5 turashiraka akantu intara yagutse yego nakana nkoso kabisa hama muri yo ntara yiwanyu rero cyumbwira amakomine 6 reka duhere neza na neza kuri komine Mwaro hama tuvuye Mwaro tujya tugenda tugende muri Gitega nayo nyene na Gitega iriho tujya tuduga imuramvya na muramvya iriho tuvuye muri muramvya tujya tugaruka tugende mu yindi yitwa kuvuga Mwaro na Mwaro muramvya na Gitega oya na Gitega tujye tuduga gatoyi hirya turabiyo bita Nyarusangi Kamenge Nyarusange yarafuswe abura 3 izindi ziri hirya zihari habura 3 harabura 3 kweli tuvyika ushire kumva cyakunani ayaya ndaguha umwanya kwandika ndiho ego ndaguhaye umwanya w'iminota 3 okay harabura 3 iyindi ni iyindi ni wapi 3 zirabura hinge nyarutse iraje twagiye nyarutse ndayumva kuri kiraboneka nyarutse amera sishaka kuyasubirana inyuma nyarutse Gitega muramvya hamwe na Gitega muramvya Mwaro na wabuze Fota Fota no Fota ntirimo
mbaza ikindi ndakubaza iki ya ikibazo cyari kigira cyari nari nategura umunsi cyari ariko nta kibazo ubu turi mu Bujumbura none turi Bujumbura abese ngira intara zitandatu ba ikomine zitandatu muri standard turafata Bubanza turafata na Bujumbura nyene turafata turafata Bubanza turafata iyi hepfo nani iye Cibitoke tuvuye Cibitoke turaduga nigira yarubuse ya minota iraheze ayaya iminota iraheze y'amakomine amakomine arasi ariko nagerageje ni ntara uva muri komine zitandatu tuzakunanye kubera ari intara yagutse ntahangwa asigaye zibi na Rugombo na Rugombo ni wigiye sawa wizire ma unatangura umbwira yes nkuko mubizi akaryoshe ntigahora mitama guys ladies and gentlemen murabizi Step Media yaje kubwanyu no kubwa benshi kugira ngo ibazanire ibintu byishimo bigiye bitandukanye nkuko twama tubikora tubazanira abatumire tukabazanira amaquiz tukabazanira ibintu byinshi abantu bafite ama projet bariko barakora abantu bafite impano zigiye zitandukanye bose twarabazaniye muri Step Media so nawe wifuza ufite impano ubushaka kugaragaza Step Media twandikire ariko guys murabizi twebwe duhari kubwanyu no kubwamenshi neka kuzurika ushagira subscribe birafasha kuko natwebwe biduha esprit guys gira subscribe ndagusabye kandi uri kuranda bandazi subscribe bikira kugora kugira gira subscribe ureke kwikawusha iyi ni ibintu bisanzwe ni gufyonda gusa hamucugira na share ako kameze guca hamucukarungikira famille amafamille ucubabwira Step Media hariyo show hariyo vibe hariyo quiz hariyo ibintu bitwengeje hariyo ibintu byigisha so reka kwikawusha ibyo bintu bikore ebana uzo uri kuranshimisha cyane kandi unyandikira no muri commentaire turazibona commentaire zanyu ukavuga icifuzo cy'uwanyu tuzobishikako gaye tuzobish ni wavuga icyumviro cy'uwawe tuzopambana tubirabe ko twogikosora kubera ebana ni ryajambo je nkora kuri ryajambo nkari kubwanyu ndabaronderera byinshi kubera mwebwe ndemera nkaruha kubera mwebwe ariko akantu ka subscribe kariho karabagwa ariko vraiment ebana wori mu bihugu bitandukanye abantu benshi tubibaze yuko abantu bari ngaha gusa ari bazikomagira subscribe nawe uri mu gihugu kibanye uri mu bihugu bigiye bitandukanye biri kure ya hano hafi y'u Burundi zuragira subscribe dufasha upartager uri mu gihugu kigiye gitandukanye za Australia Canada za Oman hehe turazi yuko hose ibiganiro byacu bibashikira ariko kintu kimwe tubusaba turatwoma kugira subscribe chugira na partage guys ladies and gentlemen kintu kimwe ndakubwira back na meme mtafurahi sana so ciao ciao